Muramutse barundi kazi nagira ndababaze ishano ni iki rivahe muri hanira iki. Ejo bundi navuganye n'umuntu, uwo muntu afise muvyara we afungiwe ahantu mu ntara za ruguru, ambwira ko uwo muntu agwaye mu nda kandi ko yikeka ko bamuhaye ishano, kwamushiriye imiti akavuga tuba nkakeza. Mbo icambere nabagije mbega ishano ni ikintu biochimique nkuko umuntu yoguha acide, hagiye kera n'ubu ngo baraguha batterie, bo hari ibintu byinshi of course ubiriye upfa, ivyo ni normal. Poison nyinshi n'umuntu yofata na paracetamol urigize irenga wopfa. Umva nico nabaza, ni ikintu nk'ico umuntu arya kikaca kiconona umubiri wiwe canke n'amangetengete. Amangetengete ni terme numvise igihe bacira urubanza rubunyoni bavuga ko yacaje kwisha umukuru w'igihugu akoresheje amangetengete. Ibintu biriridikire kubera keshi na keshi bijya birozi vy'amangetengete cyo tugikura twavuga ko ari vy'abantu batize, abantu ba ruguru, uri nko Bujumbura ntavyo wikeka, no mu ntara zimwe zimwe ntivyari bikaze, byabikaze mu ntara ziharuye zimwe zimwe. Mbo acarambwira ati reka da na mangetengete. Amangetengete ni ukuvuga vya bintu umuntu ashobora kuba ari Ngozi akabigutuma uri mu Rumonge bikagufata. I don't know, sinzi ukuntu bijya ivyo. Mugana shaka kwaza uburozi iryo shano ni biki exactement, babigenza gute, babikura he, babivyuvura gute, babivanamwe ikababikora. Icyo kibazo naciye mbaza, mubaza ko ndagomba kumwica, ndagomba kumisasira, kuko iyo habaye urupfu canke atteinte de murder koje iyo nayite ko ari umuntu agombye kukwica, hagomba kuba hari siko nita ari baye, hagomba kuba hari impamvu. Jero nkagira nti kumbure umuntu baba barapfuye ikintu canke bari baraburana niwe reka arabumurungukira, ati ntavyo womenya. Ashobora kuba uwo muntu baburanye, ashobora kuba ahubwo atabwo muri iyo prison nyene barabuhanahana bapfuye ishari, jalousie. Abantu b'Imana ndababwira ibintu vy'amashari, ibintu vy'inzigo mubikuramwo iki, muvyunguka kwiki igihugu kiguma gipfa akagirire kubera ubwo bujinga bwo primitif. Bon, ishira muri parenthèse, umuntu yambwiye ngo n'abazungu ngo ivyo birabarimwo dude. Bamugerageza kuba honnête yo mugira ama comment. Okay? Ibintu vy'abarozi vy'ibingetengete vy'amashara atagira hagaze, vy'umuntu ashobora kuza gutemera umurima ataki ntawuvanamwo, ivyo bintu nta bazungu bafise ishari nk'iryo, iyo baba barifise ntibaba baragize aho bageze ubu. Anyway, passons, sijo nashaka kuvuga. Ico nashaka kuvuga kweri kinage nugira mu comment kuri ivyo tugakufokaza ku Barundi. Abarundi iryo shari, iyo nzigo, ivyo birozi, ayo mangetengete, ayo mashano mwebwe mubikorera iki? Bo arambwira ati ahubwo barakuroga nyene kubera ngo mama ngo abantu baza kukuraba wowe ni benshi. Does that make sense? Donc uko wabone muri prison dufate kuri umusore, keshi na keshi umusore usanga atabagenzi benshi aba bafise, mugabo abasore keshi na keshi usanga badafise umwanya wo guteka ngo bakugemurire vyo tuvyumvikaneko. Mugabo uri nk'umuntu dufate warurongoye ufise umugore, urumva ufise umugore, kumbure mufise bene wanyu barongoye abagore babo canke bo nyene, ugifise mama akiri muto, bakaza bakagemurira, uwundi akavuga ati akaja kugirira ishari ngo reka ndamwice. Mugasho nibutse umukongore niwe tugize kumusanga ahantu avuga ngo mwe Barundi tunakufa rufu rumoya. Mwe Mugasho munakufa rufu rumoya, mugabo kuva ngo yaronse ngo amugemurira benshi canke sepa sinzi. Je numva bintera isori n'ubwoba uriko uravuga ingeso mbi z'Abarundi dufise, kandi tutagiye turazivugana ngo turasemerera. Ivyo bintu bizoguma bidusubiza inyuma, ivyo bintu vy'amashano, ivyo bintu vy'uburozi ni ibintu biriridikire. Sinumva Abarundi babijamwo, kandi ukabigura amafaranga, urumva. Ahubwo nciye nibuka n'undi mugabo, je cyo uwo niboneye n'amaso y'uwanje n'izina norivuga ndabishatse, kuko ahantu nakora nawe niho yashora kawa, nakorana kuri usine do café
bijya vya kera nari naruse ikiraka mu buruhuko hanyuma rwarugendo uvuye iwacu ntihari hagufi hanyuma uwo mugabo nkamubona ko ashoye akawa kenshi mu nyuma hari ukuntu umunsi wo guhembwa kukawa bagenda bakagira abantu bagasorora jewe kubera aho hantu nahakora bakavuga ati uyu muntu ni umukozi reka tumuha agacupa bakamfata neza we ngamubona ari karasega ari karavumba ko bambwiye ko wenzi washora akawa kenshi ibi bintu wabikuye uri kurabomboteza hari muri za ntaza zikenya wanashaka aho asanga abantu bakiba mu nzu z'ivyatsi umuntu aba mu nzu y'ivyatsi ngavuga ni bo uyu mugabo ubona amafaranga ari karabika nari nayive ko muri imyaka 19 20 gutyo ngavuga ni kumbura uyu mugabo ari karayabika kugira ngo azokubaka inzu y'itafari ni y'amabati niko twabona umuntu ari karabingumyi yaba ari karitegura kubaka ibintu mu nyuma iyo nzu ntayo yubatse noneho numva ngo ujya mugabo ngo mukuroga ngo bararengeje yagiye kubukura ibuha oh my goodness ndumva muzima nashora ikawa aho kuyaguramo ibintu by'akamaro aho ntagura n'agacupa ngo yabikiye uburozi mwabarundi donc ivyo bintu umva bigutwara amafaranga bigutwara umwanya bigatwara umutima bigatwara n'ubuzima kuko umurozi wonaka ukamuhusha nabashoboye kuca kuroga kugira ngo nawe ucupfa donc sinumva igituma abarundi murogana ivyo bintu by'uburozi ivyo bintu byo guhana mangetengete ivyo bintu vy'ishari n'inzigo biradusubiza inyuma cyane mu nzira nyinshi bo ikindi kintu bisubize inyuma mu bisanzwe je hari umuntu uzoye kuvugana avuga ati bo je nagiye kuramukanya mu Burundi yavuye muri Amerika sinigeze nja kugatumba kiwacu sinamenye impamvu nta namaje mugani baje ko ari ivyo nyene bankana mu mafamiye mu mibano nukuvuga bijyana umuvuga ngo banaka ntibari kubaka iwabo banaka ntibari gukirisha biwabo hari gihe havayo nyene birozi biriko biramwirukana akavuga ati boy ntacyo nzosuramo je mbere wanashaka ndeze kubesha twari dufite umwana w'umuhererezi mutoyi yapfuye mu 90 na kangahe boje nari muri internet ntaje sanga yapfuye urana mu Kirundi ko ta communication yari ihari umwana umuntu yarapfa bakamuhamba ugataha uzi ko abantu bakwishije ugasanga umwe yaravuyemwo dusanga umwana karabaye bojera ico gihe ibintu vyose ntavyo nemera n'ubusi birangora gutahura ivyo ari byo bon ico gihe je bambwira ngo baramuroze mukamumva ati bamuroze koma bamurogesha iki mugana navyo birashoboka n'umuntu agwaye ntibavuga ati nakayagwaye ingwara iyi urabona ko umuhunda hari ingwara zikumbure nibwo rimwe hari gihe usanga abantu batazimenya c'est pas sinzi donc javuga nko bavuga ko bamuroze birashoboka urumva numva ko nari nkiri muto ishi kubera umva uri muri secondaire twavuga ko turi muto muri under 20 takuchimaka 20 hanyuma n'umwana nyene yari muto umva mutamuramenyana cyane mugabo umva niba koko ari nk'umuntu abibelivinga canke niba hari umuntu tuvukana yemeza neza ko uwo muntu yishwe yarozwe baranavuga kwanza ko n'uwamurozi basa n'abamumenye canke bamwinuvye abo bantu nta kuntu ejo uja kuramukanya uja na famille n'abana bawe ngo urabona ko i Burundi bakoresha ibintu by'ubunafiki uja kuvuga ati bo wewe wandagiye muri umuna wanje sohoka anabaraza mu bandi kuvumba uzabazanye iki ico gihe personnellement je ibintu byo kwinyiga ntavyo nkora pe ndi certain ko uyu muntu yandogeye umuntu nta bucuti twopfa twagiraniye eva ahana tumbera sino hatumbera umwana wese ntacyo numugera ko nzi ko umuntu afise ako kagizo kuguroga abantu ndakubesha ariko nifaje n'ibintu nakuze ntemera bon sinzi uko ngiye kuvyemera kubera ko muri vyakaze mu Burundi ariko ico novuga nuko ahantu nzi ko baroga ntoja kuhiga yiki burya hari n'umugani mu kintu baba ngo wakiza kiri wabo burya abantu benshi bava iwabo ari uko iwabo basa n'ababirukanye mu bisanzwe kavuga ati je murazontega mugashaka kuvuga ivyo bintu vy'inzigo vy'inzikira vy'ibirozi vy'amashano n'ibiki navyo biri mu tuma tudatera imbere ku mpamvu nyinshi kuko kujya avuga ngo l'union fait la force iyo mukoreye hamwe muragwiza umwimbu naho ushaka gukorera hamwe kujya avuga ngo nta mpera y'umurozi ntushaka gukorera hamwe n'umurozi of course umurozi littéralement umuntu n'umurozi ariko n'umurozi novuga figurativement umuntu donc akwanka inzira iyi canke yindi canke akwipfuriza nabi sawa rero mugire umunsi mwiza ariko muhagarike kurogana no guhanishana bye.